mwese bavukanye mwitavye ibisango ndabaha ikaze ndabifuriza rero kuroranirwa muri uyu mwanya tuja kumarana no mu buzima n'ubutumwa bwanyu bwose. Ahasigaye rero dusabe nyir'icyubahiro umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega aturongore muri Mukanyiranga, adufashe kwakira ivyiza Umukama yaduteguriye kandi adushikiriza muri iyi mwuka. Tugira amahoro ya Kristo. Naganze Kristo. Rero niko turakirutse ijambo ry'ikaze Abika Yesus adushikirije n'abaserukizi bwa kimu na mwebwe mwese dukoraniye muri kino gisabisho. Turakenguruka ko mwumvise ko tuzoza tuba uyu munsi mwashimye kudutumira muze dusangire aka kanyamuneza. Natwe twarabibakunze kuko biduha ubwa mbere ko kubaramutsa, ko murazi yuko tubafise ku musirikare, tubakunda, tubarumva ikino kuko tuzi yuko muzohindukira mufasha kubaka no gukomeza umuryango wacu Eklesiya, kandi turasaba kugira ngo tubaremeshe bereke yuko turi kumwe. None igisabisho kirahuriza abantu, kikabumvira ubumwe, bagahuza ivyiyumviro kandi bagaserura n'ukwemera kubyo bafise. Muri kino gisabisho rero tubasabire muri uyu mwaka w'ishure mushasha batanguye, kugira ngo igikorwa cyabazanye mukirangure neza, ariko kandi n'uyu muvukano Padiri Yesus afise uri hagati yanyu kandi tuzaguserura nk'abantu baje bava muri Eklesiya y'Uburundi, kandi mukerekana nako karanga k'Eklesiya yacu ubwirizwa gukomeza. Amen.
yandungika kumenyesha ijambo ryayo, nzogenda ndukana imisozi, nongere ndayimanuke nshike no mu biyaya, nzogenda kandi nzabishobora kubw'umutima mweranda. Indungitse mu barwaye, yego cyane nzogenda. Indungitse mu bagowe, yego cyane nzogenda. Nzarangura ugushaka kwayo, kuko nzaba ndi umutumwa wayo. Iyo mana niyandungika kumenyesha ijambo ryayo, nzogenda ndukana imisozi, nongere ndayimanuke nshike no mu biyaya, nzogenda kandi nzabishobora kubw'umutima mweranda. Iyo mana niyandungika kumenyesha ijambo ryayo, nzogenda